Turabaramukije nshuti namwe bakunzi ba Inkerebutsi TV tubipfuriza kubandanya muroranirwa tunabashimira cyane kuko mudahengeshanya kwama mudukurikirana. Rero nkuko muriko murabibona turi mu biro, turi kumwe n'umuyobozi w'ishure ryigisha ibintu bidasanzwe. Ariko imbere yuko dutangura ikiganiro nyezina, reka mbanze ndamwakire ngaha ku Inkerebutsi TV. Turabaramukije muyobozi. Muramutse neza. Meze neza Ndashima. Byokunda ko mubanza kwidondora bariko baradukurikirana ku Inkerebutsi TV. Je nitwa Nindagiye Ernest, umuyobozi w'ishuri rya Kanura ryakira abana babona n'abatabona bakigana education inclusive. Murakoze mu ncamahingiranire. Umuyobozi w'ishure rya Kanura, ishure rya Kanura mutubwira ni école primaire canke école fondamentale canke ni lycée bimwe bita amashure yisumbuye canke? Bwa mbere ho nagomba kubamenyesha ishuri rya Kanura aho ritumbereye Igihanga, muri komine Gihanga ku mugwa mukuru wa komine Gihanga, aho bita kuri transversale ya gatandatu. Ryatangujwe n'ishirahamwe ry'abashinga ba Emmanuel mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana mirongo inani n'icenda. Ryakira abatabona gusa. Ico gihe abatabona ntibari bemerewe kwiga amashuri yisumbuye canke kwiga nk'abandi banyeshuri. Mugabo guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri bahawe uburenganzira bwo gukora ibibazo vya leta, barakora ibibazo bariga amashuri, ndetse turafise n'abahejeje kaminuza. Harimwo umwe yagarutse kurangura ibikorwa ngaha. Abajije n'ishuri ryisumbuye bifise ibisata bitatu: 3 premier cycle, 4e cycle na post fondamental section langue. Murakoze cyane. Mbere ko tuvuga kandi matuko ko ishure ryisumbuye, mbega abaza kwiga ngaba bavuye hehe? Urumva ishuri uhera mu mwaka wa mbere kuduga. Urumva no guhera mu mwaka wa mbere ico bita kera primaire na secondaire. Kubatabona bijya twebwe twiga kera byo mu gusanga ko twisha kimwe bibiri bitatu mu wa mbere mu wa kabiri two twiga ibindi bintu nyene, nivyo namwe mwigisha ngaha? Yego, dukurikiza programme ya leta, mugabo batanabikoresha inyandiko yabo bita braille, bakoresha intoki. Amaso ntakora kubera bafise ikibazo c'ubumuga. Cakoresha écriture bita braille, bakoresha gusoma intoki. Ndiko ndaraba naciye mu mashuri atandukanye, twabonye mufise abana batari bake. Mbega aba bana kugira mushobore kubafasha, mwatubwiye ko baba mu ndaro, uburyo mubukura he, bigenda gute? Tubayeho ku bw'ubuntu bw'Imana, kuko maze gutunga umwana mu ndaro ko ikintu kitoroshe, kumusumira agwaye ukamuvuza. Hariho abagira neza badufasha, mugabo urumva uwo ari we wese akozwe ku mutima aragira ati ngentereye barya abana bashoboye kwiga. Kuko biratangaje ko n'umwana atabona yiga kaminuza, urumva ni ivyo kwankuraje. Yego. Twaciye mu ishure birimwo abagendana ubumuga n'abatagendana ubumuga. Biroroha kwigisha abana nk'abariya, bamwe batabona abandi babona? Urumva bisaba kwitanga, kuko urumva uwigisha ababona n'abatabona bari hamwe, sico kimwe n'uwigisha ababona gusa. Bisaba kigoro kiyongera kugira ngo burya atabona ashobore kumwigisha. Kuva iri shure ritanguye mwatubwiye ko mufise n'amashuri aheza, mumaze kuramura abangana iki canke bijya bita ama promotion, zoba ni nka promotion zingahe? Iyi promotion turimo ni promotion ya kane. Yego, tusorera kaminuza y'u Burundi. Ubwa mbere igihe iyo bagenda bavuga itari bwemego twaca tubarungika mu Rwanda, mugabo ubu naho kaminuza y'u Burundi irabakira. Muri faculté ya psychologie turafise abashikana. Hariyo umwe, abandi faculté ya littérature africaine kuri Mutanga Sud. Mbega nk'abo mwarungika mu Rwanda, ni ishure nyene ryaguma ribafashe mu mugongo canke abavyeyi babo bana nibo bimenye? Urumva je nk'umuyobozi w'ivyerekeye education inclusive, nabona ingene mu bindi bihugu biteye imbere umwana atabona yiga akaheza amashuri, mugabo ugashobora mu Burundi twebwe tuca tubigisha kujisha gusa. Tuca tuvuga n'abaye bafashe ishuri, baradufasha, baratanga ivyankenerwa vyose babandanya amashuri.
Mm. Mm. Mhm. Mwatubwiye yuko hariho niwagiye kwiga baragarutse, mbe nimwe mwashatse kumuha akazi ku giti canyu c'ishure nka Kanura canke yarabaye bijya twita recruté canke engagé par l'État? Kuba twatanguye kumuha akazi ko kwigisha intuze informatique abana batabona ko arabizi, hanyuma turamupresenta turamusaba yuko leta yomwangaje aca barokrite mu bandi bigisha, barokrite maintenant par le ministère de la fonction publique. Mhm. Abenshi mwabo dukunze kubona mu kibano barakunze kubona ko ugendana ubumuga atakinashoboye, byashikaho ku ugendana ubumuga bwo kutabona akabona ati wowe atabona yoshobora iki atacabona n'ivyo yokora ko abikora atabizi kuko atabona, hari akajambo mushobora kubabwira? Ubwa mbere nabamenyesha yuko abagendana ubumuga bwo kutabona bakora ibibazo nka burya abandi bakora konkuru imwe exet imwe, ubwo ababona harabinanira mugabo bakabitora. Dufate mu mwaka wese twakoze abanyeshuri indwi exet, batatu baramenye, babiri n'abatabona, nabagenda ubumuga bwo kutabona bumva yuko bashobora gukora ivyo abandi badashoboye gukora. Mu banyeshuri indwi bagiye gukora examen d'etat hatoye batatu, muri abo batatu babiri bagendana ubumuga bwo kutabona ngo bagitoye. Tuvuga ko plus de 50% aribo batoye ikibazo bagendana ubumuga batabona. N'abajya mwatweretse basanzwe biga kw'ishure rimwe bakora ikibazo kimwe. Ababona n'abatabona bakora ikibazo kimwe. Mugabo bagiye atabona bakora mu nyandiko yabo, mugabo ikibazo ni kimwe. Mbega ujya mwigisha bigisha abasanzwe azi ijya nyandiko y'abatabona ni y'ababona? Baza batazi ijya nyandiko, mugabo bashitse ngaha tuja tubigisha ingene bayikoresha kugira ngo mwigisha ashobore gufasha abanyeshuri bigisha bishobore kubakosora, ashobore kugira. Twovuga ko muba mufise ikibanza gishobora kwigisha abandi bantu bashobora kuja kwigisha abandi? Umwigisha abaye recruté cabaye affecté ngaha tuca tumwigisha ijya nyandiko bita braille kugira ngo azishobore gukurikirana umunyeshuri wiwe kutabona. Ibyo mubikorera uwabaye recruté aje kwigisha ngaha gusa? Mwatubwiye ko bwa mbere byari ishure batabona gusa, hama mu nyuma muravuga muti reka duzane n'abandi badafise ubumuga bwo kutabona bashobora kuza kwigana ngaha. Kujya mu byiyumvire mwavyumva mushaka gushika kuki? Urumva hari umugambi udakumira kandi urafasha, kuko iyo umwana yiga wenyene atabona ucumenga yiga ivyo atabona gusa, ubwo iyo ari kumwe n'ubona bakigana bimwe cabona yuko biga nk'ivyo abandi biga, yuko birogize ico bita estime de soi, akumva yuko ari nk'abandi ashobora gutora ivyo abandi batora canke akananirwa nk'uko abandi bananirwa, ishobora kumwereka ko ari umuntu nk'abandi nawe nyene. Mugerageje kuraba hajya mu ishuri tubasanga bicaranye, sinzi ko hoba hariho n'ubundi buraro bw'abagendana ubumuga bwo kutabona ngaha? Yego, abatabona biga barara. Abatabona barashobora kurara ngaha? Mbega mugerageje kuraba hajya mu buriro canke mu mashure canke mu buraro, mubona abagendana ubumuga bwo kutabona n'abandi batafise ubwo bumuga bafatanye gute? Ugerageje kuraba aho babaye? Abatagendana ubumuga baremera abagendana ubumuga kuko babasanze iwabo, kuko iryo shuri ry'abagendana ubumuga bwo kutabona nibo babasanze iwabo, urumva ntibashobora kubagirako amanyera, ndetse baranabafasha. Hariho n'amakaye babafasha amanote biga inyandiko yabo y'abatabona, bafasha kugira amanote, kwimura. Uba kuvuga yuko umubano hagati y'abatabona n'ababona umeze neza, nta kwinubana. Mbega nk'abo bafise ubumuga bwo kutabona mubakira uko nyene, nta kintu mubasaba? Baza bagaragara mukabagaburira, mukabigisha, mukabajyanika kuri gusa? Navuga yuko abagendana ubumuga bwo kutabona dusaba abavyeyi agatererano kugira ngo badufashe, kuko urumva kugaburira umwana, kumuvuza, kumudeplasa, urumva si coroshe. Nawe ufise abagira neza ntibagufasha muri vyose, bakeneye kubona kigoro nk'umuvyeyi. Turasaba kigoro k'ibihumbi 15, mugabo ni make gose, mugabo ubushoboye turamusaba yuko itanga 47,000 kugira ngo yungane ishuri. Nayo 47,000 ntakwiye, navyo ingene ibintu bizimvye vy'imfungurwa no kwivuza no kwiyunguruza, kuba amahera ni makeya. Mugabo kugira twereke abavyeyi yuko nabo nyene tutegerezwa kugira uruhara mu ndero y'abana babo, turabibasaba. Mugabo si bose bayatanga, urumva
Mm. muri dose kandi ku buso ntibayatanga. Mm. Mm. Ibyo 15,000 bitanga ku kwezi ku canke gice amezi 3 amezi 15,000 atatu urumva n'ibihumbi bitanu bitanu ku kwezi mugaca mugabo urumva nabo mugaburira nyine ko atari bose bayatanga. ego. Mm. Kiretse uko kuntu atari bose bayatanga hari izindi ntambamyi muhora muhura nazo turaronka inama zerekeye ibikoresho kuko ibikoresho bakoresha sinzi ko baravuga ngo mu Ruvumera nta n'ipine y'indege wobisangayo ubwo ibikoresho bakoresha naho no gutuma mu Ruvumera ntavyo wobona ivyo woroha kuko biva hanze ibikoresho bakoresha biva hanze nico gituma usanga bitugora kuronka ivyerekeye ibikoresho vyabo mugabo rero bagira neza badufashije kandi mugabo n'ubu tuguma dukeneye badufata mu mugongo kubagaburira ni ikibazo ibikoresho by'ishuri ni ikibazo yego. mbega leta muri rusange indongozi z'igihugu ntabwo zihora ziza kuraba kugira zishira mu gacumu k'ubumwe kuba tubona mufise urwaruka rwinshi rutandukanye kandi tubona ko by'ukuri muri bandere y'u Burundi ukavuga uti kadufashirize ahantu bagejeje natwe tugira akantu dutereye. Turashimira leta biciye ku bushikiranganji bw'indero kuko baduha abigisha nabo badakwiye kandi ubushikiranganji bwo gushikirana nabwo badufasha kuduha subsidianiwe canke babonetse umuceri akawuduha urumva ivyo vyose biratwunganira yego twavuga yuko leta dufashe mu mugongo mugabo nuko ivyo dukeneye biguma ari vyinshi mugabo uruhara rwa leta ntangere. Bakunzi ba Nkirebutsi TV kutaragira sabone cyangwa subscribe bacura musi ikiganiro aho handitse sabone cyangwa subscribe agaca hakora kumaze kuhakora akaca abona haja gakingira ko naca gakora ko mu nyuma hacaza tute cyangwa orna naca ikora ko kujya zo kwamashikirwa n'ibiganiro byacu byo hanyuma. Nyakubahwa muyobozi w'ishure rikuru rya Kanura aho hari abo mushobora gutera kamo. Yego twotera kamo umuntu wese yoshoye kugisha atereye kuko bisoso rigwira iyo rije ubwiza utinge ndabaye impapuro zodufasha dutereye ibyo kubafungurira zodufasha reka ibyo kubabesha mu buraro byodufasha umuntu wese ashoboye kugisha gize kugira ngo bano bana biboneka yuko bibagirana cyangwa bihebuye mbega nta kazoza bafise bashoboye kugira akazoza keza kuko turafise nk'abana guhera mu wambere babwiye gushika baheze mu mashuri yisumbuye urumva yuko umwana yagumye muhira iwabo igihugu kiba gihomvye rero ushobora wese dufata mu mugongo kugira ngo turere Uburundi ico gikorwa ciza kwigisha abatabona. Twabonye abari mwishirahamwe rindi ry'abagendana ubumuga nkuko babitubwiye baje bava mu gisagara ca Bujumbura mbega mwebwe mwakira gute abo bantu baba baje kuraba abana atacu bapfana mugabo usanga barafashije babiri batatu mwebwe nk'abayobozi b'iryo shure muvyakira gute? Turabishima gose kuko iyo ni intambwe nziza ishimishije kuko hariyo n'abavyeyi bafise abana bagenewe mu gutabona batigera baza no kuraba abana babo urumva umuntu nawe adafise umwana yiga kuri iryo shure mugabo agira umutima w'urukundo atengeje kuraba ariya bantu urumva wewe turamukomera amashi yose Imana ibahezagire. Ku bavyeyi basanzwe bafise abana bagendana umugabo wo kutabona mugabo babagumije hiyo babanyegeje wanashaka mugabo byo bivuye ku kutamenya canke bigasanga barazi ko hari ishure mugabo ntibashaka kubazana hari akajambo mubabwira. Twabwira yuko zari magera zarageruza sinzi ko mu Kirundi bavuga umwana atabona ntakiri uwo kunyegeza turabona yuko biga amakaminuza bagaheza amashuri bakagira n'imiryango bakiteza imbere bagateza imbere n'igihugu cyabo bahereye ku miryango yabo niba baza batubigishe hanyuma baze batere imbere bateze imbere mu miryango yabo hanyuma umwana atabona ashobora kugira akamaro gakomeye ku muvyeyi kurusha witwa ko itagendera ubumuga niba baza batubigisha hanyuma muzobona igihindutse kuri murakoze. Murakoze cyane namwebwe sinzi ko barakantu canka akabazo tuba tutababajije mugabo mukamwana ufise ikintu mwashaka gushikiza ku Nkirebutsi TV umwanya ni gwanya. Ubwa mbere turashimiye Nkirebutsi TV kubera yatugendeye kuko ijwi ryayo rishika kure none batari bazi ishuri bazoca bamenye ishuri ryacu kariho n'ubundi munsi tubahaye ikaze kugira ngo
mumenye ibikurikirana kuri ishuri ryacu. Murakoze. Murakoze cyane. Mbega nyene mwana tubwiye aho ishuri riherereye, sinzi ko hari ubundi buryo mushobora guhereza badukurikirana ku buryo nk'uwo bakwipfuza kuzana umwana ngaha ashobora gucako kugira abatore byoroshe. Abanyarwanda bavuga ngo mu cyaro, urabona turi mu cyaro, n'amasite web turaronka. Ubwo telefone ni 79 538 946. Email nayo nindagiye @yahoo.com. Nindagiye n'ama abiri, nindagiye neza, nindagiye ezibiri @yahoo.com. Reka tubashimire cyane rwose mwe byumva mutima kuri mwatwakiriye, tunabakengurukiye cyane kuba mwatwemereye kuduha kino kiganiro. Tunabipfuza kubandanya akazi keza no kubandanya mu uwo muhamagaro mwahawe kurera mwe n'aba bana. Tubakengurukiye cyane, Imana ibahezagire. Yego natwe turabashimiye rwose, Imana ibahezagire, utere imbere nk'umuzinga. Murakoze cyane namwe mwadukurikiranye. Aha ni ikiganiro cyacu kirangiriye, asike na butaha. Bye bye.